Chimamanda namuhaye amahera ampostingire umuririmbyi wa gospel arayarya ntiyabikora acayigira muri M23 yashagira muri M23 sasa rero Chimamanda afatanye na M23 umuvugizi wayo n'umuvugizi wa M23 sigara umuvugizi wayo gute M23 ira ikibuze yuko nabasatu baja muri state ganeje naso ikiganiro umuntu ashambwira Gishogana usoye ngo ndaje ukiraba. Ngo ndabwa jewe M23 urabona uburemere. Imbuze gukora. M23 ni ngako ikibuzo bano gukora. Imbuze gukora none ndanga gukora. Yari Chimamanda nagacha kugira ngo dukore ngo amakuru ya M23. So yakore gute? Yesu rafise ubwenge bukwiye. Cyo bituso. Ivyo ni ibintu byase muri diplomasi baranyinyurana ku rusasu. Hari ubushikiranganje bujeje kugwana bujejwe ivyo buje no gukinga imbibe twebwe imbibe zacu tuzikinga mu kuremesha abantu mu kubahereza ama content abantu bateramira jewe sindi ngango ndiko ndabumvisha man jewe ndi umuntu wa mbere ndi content ntambara CM23 itinde canke itsindwe CFRD itinde canke itsindwe menye ko ari umwene gihugu atacazira inzira y'akarengana hapfira yego vrem uravye bije nabonye umumama yacitse amaguru irubavu mu Rwanda irubavu nawe rubiguyemo gute kandi ntambaza zari za Kongo sindigera mbana na hamwe mu makuru bavuga ngo urumva ngabo z'u Burundi ngo muri Kongo ngo zisha abantu jamais nta namwe ndigira ndavyumva jama ndabayetene benga twebwe nimwe nakubwiye ko mu Burundi turafise ibintu bitatu ibindi bihugu bidafise turafise amahoro turafise umutekano turafise no mwidegemvye twebwe leta yacu ni dutegeka ibyo tuvuga c'est ça ikindi nashoboye kubera dufate nk'ubu nka Chimamanda si umurundi yego none ko avuga ibyo ashaka kubera iki hajya Chimamanda yaba ari nk'umunyarwanda dufata mu Rwanda ngene bimeze ukira gusa kuba ufise audience nini directement usuza muri systeme y'igihugu barakwiro nta handuje mugabo wowe umuntu karanaga sibizo ndasa no mu diaspora vraiment biraboneka nimba ine oya bro bo abatipe baba basuko ne burya ko Edison davaza no mu diaspora bana kugira abantu ababingwa bahari makamba so bajya bari begeye na Tanzania agenda akamara imyaka ingahe muri etage imyaka 10-15 ashaguma ari mu bambe ko amwe ko mbwira yuko uri wabona Edison aho tubyemera aho no byemera 100% ko ntibahinduka je nageze tugeze kugenda gutegera nange gutegera umuntu ku aeroport cyangwa nabajama aje yambaye ikoti ya move bingananga nuko bave muri Australia nakati n'ibira byo babishoneshereza diaspora mbere yagejeje kwa ntari umuganga ari kwitegura mariage nawe ubutuzana ifoto y'umuntu tubona yicariye ahantu ntazi ko ari n'umukamera diaspora yagejeje kwa ntari sasa wewe ibintu bimeze gute kuri wewe d'abord ijya mariage uremeze d'abord ko ari icyo nabambwe uyo abagatolika bivuga ngo assalamu alaikum abamaraika Yesu akozi ba Shine TV reka ndabekaza ngenda bashimira nabwo bose mukomeje kudukurikira urana mu gihugu cyacu cy'u Burundi uri muri diaspora tuvuga ati don't give up reka ndakubwire ngo atko shende msibagiraga we never give up ndakubwire ngo big up son and don't give up yes ntucike intege abantu bibona ngo ntibacike intege abantu bo muri life ngo ntibacike intege birasaba gukora cyane kugira ngo ibintu byawe bikomeze kugenda neza cyane ukabutaraga subscribe please ndabwire ngo abantu banje ndabakunda cyane nkugene mugaya aba subscribe murantangaza mfete rero komeza ugiye subscribe ubonye ikiganiro ukabona wakunze ikiganiro gira subscribe cyangwa ugire like commenting hari abantu zo agashimwe hari umuntu bita Shadrack mana yanje Shadrack uramuha ikubitire urabona ndayikubitire aho nzobe ivyunguka uramuha ikubitire sibisa umuntu Shadrack umuntu twa Shadrack minyone arakwemereye kwazogwa wikubitire yego vraiment nzomuha no umuntu wa mbere yamara ikiganiro mugabo sinzi abakobwa ko bagihaye abakobwa biti urenda guhereze wikubiti dekitwa ndekanye ndakibaga kumutanga biti urenda guhe
aho kubone hari abakobwa kandi n'abakobwa bari bahari wewe umva atari yes uriye ndaguhira iki wikubitiye none yaguhiye iki bewe ndime kandi muhageze muri Australia urero ushatse kuvuga ko utera imigisha ahane shaka ku turi muri bajaje rero kubibaye bwo gutelefona abantu groupe arekera sinzaza kuvuga uri kuvuga nari bwamenyane na mwami kazi yego uko mushavuza ashabyibuka sanzwe aho uri byambwira ndabura mu mikoro nakubwira rero umuntu yitwa Shadrack Shadrack ndazi kuvuga ati Shadrack brave urana simbizi hari umuntu bazi agusupporting akabikwereka atano amafaranga guhaye Shadrack kwera kigano ca mbere minyoni de la capitale minyoni du monde akaba yigiriye Shadrack vraiment wakira amashurwe yawe uvuga ati nzoguha wikubitira nzomuha ikubitira nyene nese bisana ngoma iki nzomuha notes je ndibuka igihe nzomuha life nzomuha energy ya life umunsi wa mariage yanje umugore bamunzaniye bamuririmbira ngo ngoma iki Rwanda muzanye iyo ngoma y'ikigwa n'igihe ngoma y'ikigwa ingoma y'ikigwa harimo terme none n'ibyawakira weri ngoma barayikubita amba yatugatse dusubire mu migani ya kera navyo nzi tu azobico abantu bakera babazi ubwenge ko babazi ibyo azobicobaye ya kwanza ntiwavumbaza ibintu biyobe kwanza rero ntere ngorane iyo ni marimwe ana wisiga kugira ngo bigende gute abo aha nikeneye amafaranga menshi no munsi yitera umugisha kibonobono oil ujya mu boss aba kibonobono oil oya jenzi bisiba boss gendazi urabona utu tungana uko aha wowe uraje gukora umuti akaboro nakaguze 15000 nakaguze mercredi soir akaba hakiri ngaho ukura ko imani nsanze bwaheze bica bigenda 15000 mercredi soir mu gatondo banaje imodoka yanje Jamburugine ifise turi muri groupe korana uko ari ya systeme ngo vanwa ku ma plaque ibitoro yego zero plaque yanje iherezwa na 9 namba y'abantu bambere batesetse nabafise plaque 6 7 8 9 urumva ni plaque zine kandi nimiyo miduga myinshi ringa muri kino gihugu rero kugira uzonka igitoro office yo plaque ni mu bambe nabwiye yuko igitoro nakinyoye nakujya wohereza umubebe ubushi tonke wasuka yuvuga ati ni make ahari oya urabona kujya kunhereza umubebe ubushi batagira na amenyo rero kujya umuha nk'isupu fresh bivongo urumva none siga ko duke none nagira keneye amafaranga yo niyo bababeshe ndabwira mu kiganiro gikurikira niyo babeshe akaba atabeshe ubiza jewe rero sinzi ukwemera kwa ngene kumeze biragusha ndizeye bro sivyo mugabo namba Mose Imana yaramubwiye ati kubita inkoni akabi byabaye kanisiga umubiri wose namba Yesu yaravuze ati mufisiki kavuga ati namba rato ibyondo arabisiga ijya mu myirabona jewe ndemera ibintu biba byaturiye gikiye urabyumva jewe ubwanje nshake nure telefone ndamutelefone Fabrice Birori uyu mereze ya telefone Fabrice uyu njombo mija telefone Fabrice uyu Birori nuwa genda mu telefone Fabrice Birori Biro ndakwereke minyene oya simwene ntabwo ari mwene kibono ni mwene iki rega wabumbiye arancanga naje Fabrice Birori umuntu nasanze arindiriye igitoro acambwira nje kuzana imodoka ndayishira inyuma yiwe uwo munsi nyene candakinywa nambwira ati navuye muri nisiza amavuta ikibonobono Fabrice bagere Imana ngasanga ari ku murongo Fabrice Birori mapere wa kera hari ku murongo batimba
kandi inimero yiwe nticamwo inimero akoresha kuri APR si bana batari online ntawe niko mbere njombo subiza irasonye yasonye none siriko kwitaba amagwe kari mu kiganiro ntagi cyenda kunda kandi nsigaye bizi ingeso mbi yo gutelefona abantu ntabamenyesha wabonye ko hari abaduha kici nanuze byari ndiko ndakorera imisyo kuri Yaga na kapitene na telefone Moses arambwiye ngene umunsi wa mbere twagiye kurondera imaraya kwa Mukono Moses uyu Moses DJ yarimbana na badabo dore ni yitabye nakundi njombo shiranga kuri charge urumva tout simplement ingene byagenze je naheruka kumwe igitoro cyo kuri station muri November andi nankoresha ama technique ebana burya umunsi no kuri kw'Imana baranyujura iki no hejuru ebana fresh nanyo litro 40 kubera ko wisize just amavuta aya murakoze nanyo 50 litre reka tugire amakuru yacu nanyo igitoro bavuze ngo cya ditko ditko uri simbizi rasandire vraiment nari nkumbuye guhostinga sinokubesha yego hano hambwiye ngo tuje muri ditko simbizi rero sahaza renda tukigana no musi ndakoresha igana sanakubwiye yuko ikibonobono oil wabivuze fresh kandi kutwo dushatsi twawe natwone namavuta meza nzogenda ndababaze bampa amavuta najeyo reka dukoroke gusa kandi mugira tugirire ibirefu sawa isoke nzokwishikira ntajo kibono je nisiga ikibonobono oil sawa kandi ukacuka umugira imigisha waza kunsigira ibihumbi rafopasi ko nigera na Abel yampaye ibihumbi 10 omanga umunya abantu nzokoresha igana nzohanda basaba amafaranga ntangorane urama tindire telefone yaso namaze ko na telefone mu diaspora namaze ko ari Richard ikarandondera inde witwa Richard umuntu ariko arondera simbizi ndagusabye oya namaze ko na APR yiwe igihe no telefone njo mbandanya ni note sawa reka turindire nta cyagiye ngasimbura sinawera munira kinazitano reka tukoroke ku makuru yanzanye amakuru yanzanye no munsi na makuru yo hakurya nabonye wandika je ngufatira ku bintu wanditse kugira ngo batavuga ati ibi bintu babikuye he cyangwa bavuze ngo icambere bavuze ngo Shimamana ngo yavuye mbe bavuze ngo yavuye he ngo asimbiye muri M23 twaba twarabonye intambara nayo nyene ya Sudani muri Congo yavuye muri kandi ayirabe ndirabira ntuze yiwawe reka ntugire ikibazo cyera ubisoma uko byanditswe genda biraba ingene byanditswe kandi je nshaka kusigurira akantu kukanti simbizi ngo atuye Bujumbura handitse ngo ubu Gihururu niwe atanga amakuru ya Ndonde yewe wasiwe Chimamanda namuhaye amahera ya ampostingire umuririmbyi wa gospel arayajya ntiyabikora acayigira muri M23 yacayigira muri M23 sasa rero Chimamanda afatanye na M23 umuvugizi wawe n'umuvugizi wa M23 sigara umuvugizi wawe gute ndahaye makuru ni porte parole nuzi urabona izi mbuga ibyo namambwiye nashaka ibintu namanda bihanura n'abatandukanye hari abantu izi mbuga bazikoresha nk'igikinisho n'abandi baba bari mu kazi kose mugabo Jeff uri namera M23 nojya ngo ndayivugire no kuri kw'Imana kandi namera M23 nojya bamwumva ko yari amahera kugira ngo ayivugire mbo urumva urabona iyi ntambara y'ikiraba muri Kongo intambara turaba twese coco urumva kubera mwanyagije ingorane nawe ni muswa nambari ujya umuhini usotera isuka ntumbaze no mugani bawe ego umuhini urumva urabona twebwe ngaha mu Burundi turi mu kintu cyitwa turifitiye amahoro agira n'umutekano dufite ibintu bitatu biri très important amahoro arahari vrema umutekano n'umwidegemvyo hari abantu bavuze andi ukiri ngaho nyene hari abantu ndiko ndavuga ngo baba bamura ntuze yanje introduction ngo sinsomo ngo gucacu cy'u Burundi nabwiye ati mwebwe tonke utarava mu gihugu ugenda hanze urabe ingene urya
uramenye how much twe dufite igihugu cacu ciza igihugu twebwe ari umuntu uzomba bitwaza igito kandi uzorabe n'abantu bamwe bama bidoga nkumva ngo igitoro ati none mani nta muntu ani modoka ufise none sha cyane bagidombo ko ariko vuga nkaje we novuga gute ko atagitoro gihari kandi atamodoka mfise mugabo ikindi kintu none enda no gasimbize reka ndakubaza ikintu abantu bama bidogera ngo ibitoro eske hari imiduga baba bafise benshi muri bo umuntu azovuga uti nta mahera mfise yo kugura mugabo ntubeshe ngo wabuze igitoro bavyo hari umunsi n'umwe utarabona mbuta yaje mu modoka mu barabara none bagiye baba bagikuye mwegera umubaza ati none wumweshereza oya kandi noneho niyo ko bakitahari ufuka rega nta muntu afise byose oya gufuka abafise igihugu abafise mbiri zamenyone ikintu nanka barakubwa ari umugani uvuga ati nta wanka konka nyina ngo nuko agwaye amahere aguma ari nyoko kwacibona kandi kamama keza gatagase uca wifuza wundi mu mama oya oya mama wawe uko aba ari kose ntiwasuzugura mama wawe ngo arakenye cyangwa ngo aragize iki ari mama wawe aguma ari mama wawe ahubwo rero uko bigenda kose murashira inguvu hamwe namba ariyo galere muba murimwo urabana nayo uburonse amahirwe yo guhangana no kumenya byanse ubona yuko bidakunda ubona ati napimye A ndapima B mugabo wapimye rondera kibonobono wowe isige ibuse kandi abantu barani jewe arazi none gasimbizo kutabura igitoro we kutidoga ndisiga jewe agira yisiga yandi kindatuma ntakomeze nga energie yanjira sese je ne fais que ça just kugira ngo hari abantu kandi kindi naco aha mfise ivyo mba nakoze mba natetse sivyo hari imitego yanje mba natetse mbona ati umutego nateze ndabona ko umushibuka urashobora gutera swata of course alors je fais quoi Tawisiga amavuta urabyo ndisiga neza hama acha niposhereza imbaraga zigakora urabyo rero kuri ico cya Chimamani we nabwiye yuko ari umuvugizi wa M23 iyi ntambara turimwo umvise ati ngo hariho ingabo z'igihugu ziriko ziragenda gufasha umubanyi yakwitura raba nka par exemple genda raba nk'aba influencer bo mu Rwanda nk'ama medium yose yo mu Rwanda iyo kubera ari kuri kote ya M23 bose bavugira M23 bibereye ku kazi kandi rero ujya guerre mediatique ko vyawe yibereye yo neza kuri wewe yibereye fresh kandi genda musupportinga sana kubera ndakunda ingene bakunda igihugu cyawe kujya no gukunda igihugu rero nanje nikunda igihugu ciwanye ngati position y'igihugu canje iri ruko nja muri opposition kandi simba menje oya ego mumwe twatya tukora kuja ushaka dufate yuko turi muri football ibihugu bibiri biriko birakirana umupira umwe ashikira idrapo y'igihugu ciwe bashake batsindwe nta ngorane cyangwa batsinde baracerebra babyo mugabo urasatira uguma mu gihugu umupambano kuva igihe ntambi mu rugamba zasindigwe zageze zagareka antene ari umwaka numwe utabona ko cyaratumye ko ati nimuze ngaha tugira antene byo tuzoburana igihe batsinda n'igihe batsindwa oya gutsindwa ko kurumva uri muri match niko bimeze hari gutsindwa no gutsinda mugabo rero uvuga ati rero kubera motive ngo kubera ngo bimeze uko nuko reka rero nce supportinga equipe adversaire uko nugutuma ni wako undi budafisa aho uhagaze nugutakaranga ni baratora ni wako ushu giving up ukabantu ukazonda kutera imbere ukabibura bani ni stable rero iyo ibintu mwe nibiriko biraba position ujambo kandi nta ngorane nibihari kuko urumva tugeze ku nyungu z'igihugu tugeze ku gihugu burya ejo dufate par exemple uriko uracinega abantu bibereye ku kivi bariko barondera solution
tugashayo tugira n'izindi ngwaniro nyamukuru tugasha tuburana twebwe aba createur de contenu baguma baremesha abarundi mu nyuma tuza kwisanga twese jeje harageze igihe mbaza ati none abarimvye abarundi barapfuye bose yego shana narabibonye ngo turi mu makuru ya M23 none M23 ira ikibuze yuko nabasatu baja muri site ega neje naso ikiganiro umuntu ashambwira Gishwe gano soye ngo ndaje ukiraba. Ngo ndabwa jewe none M23 urabona uburemere. Imbuze gukora. M23 ni ngako ikibuzo bano gukora. Imbuze gukora none ndenge gukora. Yari shima manda nagacha bugera ngo dukore ngo amakuru ya M23. So yakore gukora. Yesu rafise ubwenge bukwiye. Sio bituso. Ivyo ni ibintu byase muri diplomasi baranyinyurana ku rusasu hari ubushikiranganje bujeje kugwana bujejwe ivyo buje no gukinga imbibe twebwe imbibe zacu tuzikinga mu kuremesha abantu mu kubahereza ama content abantu bateramira jewe sindi ngango ndiko ndabumvisha man jewe ndi umuntu wa mbere ndi content ntambara si M23 itinde canke itsindwe si FARDC itinde canke itsindwe menye ko ari umwene gihugu atacazira inzira karengana hapfira yego vrem uravye bije nabonye umumama yacitse amaguru irubavu mu Rwanda irubavu nawe rubiguyemo gute kandi intambara zari za Kongo naho mu bantu naho nyine badahata umfete umengo ni blague ufete rero bifata nka blague ukamengo ni just amakuti ko turabona umva siko byari kuri tenga reka twereka ingene bariko bararasana just ntibabone aho maso umunyagihugu amerewe ugasubona nk'u Rwanda ngo ajya ma missile anti aérien ajya yo kugira bariko barishi bavuga ati ngo twagite mivyo byose nubundi buryo bariko pourquoi pas ivyo byose birinda biba ukishimira yuko kuko uteye bomba ahantu genda vyibuka kera badute hari amakatyusha bateye umwe kumwene gihugu arahagwa uko biriko aziziki kweli rero tout simplement rero twebwe pardon nitwoza ngaho twishimira ngo bintu biko birabuku nuku bana nk'ubu dufate par exemple nk'Igoma nka Fernando muri no mwaka yakoreye gashusha kuri zingahe agenda Igoma agaruka za Bukavu none nk'ubu bibaza ko bimeze uko agaheza akagenda nigipasa urumva nigipasa n'igikundi urabona impamvu rero abantu nk'abacima manda babashikira yuko abantu bicana uryoherego ko kidi intambara di umuntu apfa di umuntu atekera usanga batanahunze ari atigeze ahunga ngo abone ske savo ejo namambwira madame ngati none ubabaye intambara ikintu cya mbere wotekera ikintu cya mbere utosiga n'igiki kibyo kuko mbabaye intambara ugenda ukuri wewe wirondeza bushasha babyo ikisho twacu gitora bushasha rero ivyo rero utigeze bibamwo utigeze ubona icyo ari cy'intambara ushaka kuza ngaho uzurashinyagurira abantu cococo urabona icyo kintu ukiri kwavuga hari umuntu wese atarabona intambara bewe ko bwawe umuntu ahunze neza neza yahunganiye sivingi nari kibazo iganyiro ni intekera tena gavyewe ya mama Antreta bariko baragenda ugasanga umwana afise abana babiri ngaha ku mutwe isakoshi mfito imatera ngaha ugasanga termo atagushika yagwe yanapfuye wala esa twe twarahunze I know narindi muto biba bigoye hari ibintu usanga wibagiye bakatubwiye rero usanga nkaha antuka nta muntu yoja uhunze inzu ituko ugera uragenda hari gihe babisahura hari abantu baprofita ugasanga bareko bariga uko bigenda kose uko ibintu babisize sikubisanga yego kandi ikindi naco niyo woza daboga nahunga abantu rero mu cyamake rero nta muntu numwe niyo mpamvu dufate nka twebwe nga turi nga mu Burundi ntivyari bikwiye yuko aba influencer canke abaki uza gufata position n'imiburiburi ukeneye gufata position uraba ati igihugu gifise yahe position muri iyo ntambara yego bro kandi je ikindi naco twebwe na urige sindigera mbona na hamwe mu makuru bavuga ngo urumva ngabo z'u Burundi ngo muri Kongo ngo zisha abantu jamais nta namwe ndigera ndavyumva je manda abayetene benga ntana ikintu gusa nigeze kubona ni ya conférence de presse igeze gutegurwa n'umuvugizi w'igisigaye cy'u Burundi nahone niko yakwaca marume ngo arabasirikare ngo 200 kombe bapfiriye muri Kongo mugabo gusanga twebwe ofete nta abantu bagomba kutwense kudushira muri izo ntambara kandi twese turaba hari intambara mu Burundi zihari bigera umva uwo rusaso ryari we no ambesha bro
ko tuko turipambanya n'ibindi two turaraba imwe turondera solution ingene turiboneka warumvise ko kibonobone yavuze yuko avec amavuta y'ikibonobone gituro gishobora kuvamwo si ivyo gusa dushoboye ku exporta kuronka imbuto nyinshi z'ibibonobone turashaka kuzi exporta marché hari za Inde za Chine sasa yo kuganira nabo abo bafise des solutions ngo tuyage iby'intambara ziriko zirabera igoma tukaba tubyinzamo n'abaki n'abanyarwanda ko abanyarwanda nabo burumva yuko intambara ziriko zirabera ku mupaka wabo zambutsi wabo urumva barashikiye urabyo mugabo twebwe baratubwiye yuko igisirikare cyacu cyamaze gufata position ko kugira fresh mugabo twebwe dushaka kwinjira muri izo ntambara tuzigire cyane izacu kugira zinadusamaza kugira n'abaririmbyi batabaza basohora indirimbo ibiganiro dukora ibiganiro turiko turaba intambara atari izi wacu zitaturaba vraiment jean tubitemwe umutwe rero baze ikintu kimwe ndiko ndavuga deja uwo muntu yaramaze kuransa ibyumviro byo mwiterambere hari abantu no musoza amafaranga uriye kuvuga ati reka turondere uwo muntu ahubwo ibyo twebwe tubikore bitera imbere kandi ubwenge bwaje buherere mu ntambara kidi intambara guhagarika byose yane ko ndaraba abashoferi bo muri Tanzania bari batwaye imizigo igoma babuze ingene basohoka bariko batabaza leta yabo ati dufashe nimudufashe ingene abantu tuhava abashoferi 41 batari 46 kugaraniwe ngaha unamba urabyo usanga rero ivyo wowe uri kurasupportinga ivyo byiheje inyuma yavyo kubera abandi bari muri guerre mediatique barazi ingene bagura abantu nk'abacimamanda bakabahereza udufaranga twinica nikize bagata ubwoko agatana karanga muntu kabisa kandi ni benshi ngaho hari abantu vraiment je ikintu je mba mbona nimba n'umuntu aguhaye amafaranga je rero nahora bamamahera ngo ndabagire publicité y'ibintu nkamubwira ati je ndavye urugezo ndiko kugira ngo ndagusaba amafaranga kwiye mama amafaranga ngano nuku tuzoyagabura n'uyu kugira ngo ibintu byawe bigire fawo kuko hari igihe no gutumbera ntushobore kuma sinshobora gukoresha office neza cyangwa umuntu akamutumira gusaba amahera menshi mugabo je ndazi bivanye n'ingene dukorana ashobora kumubwira ati reka ndatumuhaya aya mafaranga nahari makacu yakorera mugabo ubwiye umwadresse ugasanga ntibyokona that's why vraiment dukwiye ku igihe cyose umuntu atubwiye ibintu dukora dukwiye kuhigira vraiment bikaba ibintu bikomeye iki nibaze tubihera abarundi kazi turi tu Burundi please nimbuzi neza kundi gikucu Burundi reka kugenda mu kigara abanyarwanda bava kugenda mu kigara mu kigara uvuga ngo wowe ugiye bishusha wano tumbera ntushaka kumenya ukuri ntushaka kumenya ibintu bimeze gutya tuju ushaka kuja ibintu bishushe ndaba ibindaba na position ayeleza iyunze ifata ingingo leta urumva twebwe nimwe nakubwiye ko mu Burundi turafise ibintu bitatu ibindi bihugu bidafise turafise amahoro turafise umutekano turafise n'umwidegemvye twebwe leta yacu nidutegeka ibyo tuvuga c'est ça ikindi nashobora kubera dufate nk'ubu nka Chimamanda si umurundi none ko avuga ibyo ashaka kubera iki hajya Chimamanda yaba ari nk'umunyarwanda dufata mu Rwanda ngene bimeze ukira gusa kuba ufise audience nini directement ushuza muri systeme y'igihugu barakwiro nta handuje ngaho mu Burundi turi libre nta muntu uzakwiruka ko ngurumva ngo kubera ngo uri ibi nguvuga ibi nta numwe guteka ibyo uvuga mugana amahitamwe yawe ni nkaje abantu baza bavuga ngo urumva ngo simbizi ngo ngujya amahera ngo imbonera kure ngo yigambwa ati none imbonera kuno ku Burundi bitandukanye moi je suis Burundi ndi Burundi ndazi kandi niba bakubwiye ibintu kumva nivyo mviro birashe jewe ndazi devoir yiwanje devoir yanje niyo gukingira Burundi kubera nta kindi gihugu nzoro hari umuntu azambwira ngo ugira ngo na Chimamanda ngo ati Chimamanda c'est un réfugié haba mu gihugu ciwe iyo abaho si mu gihugu ciwe mugabo je ndi mu gihugu ciwanje je ntangazwa n'abantu baba hanze je vraiment je suis désolé narigeze kuba ndi kumwe ntari mu Burundi ndaho hakujya gatoya mugabo mbona abakobwa b'Abarundi kazi barisanse no gutanga image mu gihugu cyacu ciza nibo nyene nibo abantu ba mbere bavuga igihugu nabi ukumva ari proud no kuvuga ko mu Burundi bla 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 bibiri hejuru ibintu nye mugasanga nabo nyene ahantu babaye ubuzima burabazimbye voilà c'est ça tout simplement gusa ni abantu benshi barifuza ubuzima twe tubayemo bakabubura ico nico kubera ndibaza n'ubu hariho abantu Yenda kubwije kuri iyi situation twebwe turimo dufate
nk'ibi by'igitoro ibi bene by'igitoro byonyine hari ahantu bibaye n'umunsi umwe wakajagari k'ibihe bidahera mugabo twebwe birababaza kubona dutahura yuko hari igihe umuvyeyi aba ariko arapambana tukarindira yuko ibyo ariko arakaranga bisha hamwe igihe cyabyo kigeze bikajya kumenya tutamenya barababazwa na kuno kuntu inzara yacu twigumya mugaya abandi kera gusahugira inzara no hagahitana gutera induru komisi kuva baho atarigera gaburirwa n'uwo muvyeyi urumva ko turafise kwa kundi dutahura yuko ati ibi bihari ni ibihari bihe bibaho bigira umwanya wabyo dans la vie il y a les hauts et les bas ico kintu mugihe tuba turi dans muri bas tukamenya ingene tuhaba ivyo bibabaza tugeze no muri ho tukamenya ingene tuhaba ico kintu uravuga urabyumva kuko umuntu ahaza agahimbo n'ukubititswe n'inzara hari umuntu aba afise agahimbo agaca agomba guhonyora ku bantu bashonje hari n'uwundi aba afise inzara akamenya ingene abana nayo avuga ati nayo ino nzara inkubise bwari iminsi ingene nafunguye reka gume patient ndabona neza yuko ejo nshobora gufungura ntatu ubwoko ntatu ikintu na kimwe akimentena kandi niyo nzara ntuyimuboneko ntahari ubone ingene tuba tubayeho urabyumva tuguma tubandanya turi mu mirimo yacu twaramaze kumenyera ugenda vanga mbonye abantu babiri batatu ariko baragenda ndahagarara nkabadeplace nk'abarift abageze abarundi bose uboniko tumeze mugabo aya nabandi nabo arihisha abantu jewe nuko Imana je imodoka Lamborghini nikora transport anko ni si wapi transport anko ufise imiduga mu Kenya simbizi please yego mimi ndapana tanga lift vrem ndahagarara kabisa ukamwunguruza igihe natanga lift nigema afisa gatoro hama ngo woburi gitoro mugabo amba hari igihe vrem afisa gatoro gake abantu batabitoga ngo barabuze igitoro gasanga nta lift batanga kubera je mfisa gatoro gake nukuri ko Imana ntanze lift ndahereza nk'umuntu umwe gusa kubera plus imodoka iremerwa plus mbi moto ikikora cyane mugabo iyo Demo kurangiza ideba yacu kana agaparti kacu nashaka ko tuvuga ku kintu hari ikintu wavuze numva ki très important ko igihe cyose ntibyamabiri ntitwama turi muri ho hama hariho reho ereba no kuvuga ngo nimba ubonye igihugu no munsi kiri muri situation ego ne ahantu akanwa bavuga wowe uri kurakora kugira ngo iyi situation ihinduke c'est ça wowe uri kurakora iki nibyo yari kuri Twitter no nanditse ibintu bakanyataka kuri Twitter yarabaye waye benshi bigira ngo barize wera cyenda yibutse nayubukije ikintu kimwe none we mwishuri mwigwigamo nta munyeshuri yabuwa nyuma yarahari nyene arashaye muri rya shuri nyene bamusigamo oyarekane cyangwa yarangira yaheze yarangira yaheza kandi ugasanga ubunye ni wasigaye natembere gusumba abo babaye wa mbere urumva urabona hari abanyeshuri rero basanga baba banyuma umwaka umwe oya akakunguruzwa unakiga imyaka 3 akawiga tu akawuduga ugasanga rero harimo umwe muri abo wasanga maybe ibyo mu ishuri byaramunanira kuko bugi ibintu byo mu ishuri n'ibyo mu buzima biratandukanye hari umusanga afise ubwenge bwo mu buzima bara mu ishuri n'ubumenyi batanga n'ubumenyi kabisa sawa rero hari n'abandi rero usanga subumenyi n'ubwenge ntagira yego usanga rero we nukubosa nimboso bagasanga namwe bagira ikintu bita hamwe amenote aho vraiment gacha yungurutse Alo ubugari wa ugasanga we mutipe rero kubera gacagira amahigwe ragaciga muri ya mashuri ya hamwe amenote ya marise communale ya makoko se municipal cyangwa koko aragaza amagaro kaka docteur kuri Twitter kitangwa namba ari kekedari ibintu mwene ibyo nzokaraba kuri Twitter kavusu kigeze kunguru nani ngoma mwamikazi nagenda kubyara bazomukorereko nanje mpanga karere ku buryo mwamikazi yavyajwe n'abaganga 12 ngo bazamukorereko yavyaje n'abagaduzi sawa bagenda babaze kuri police ni bazogende barabe na fiche barabe abaganga bari ko barakora 12 no bamuvyaje
Uravyo none ngo yashaka ngo mukore kubera nigeze kuvuga ingene abasani bo bigira hanze ariko navuga yuko amafaranga leta yamishira mu bakora turamaze kubona abaganga benshi bagenda hanze bakagumayo yego avuga ati hari muri ya misi basatu bagenda bagataha abandi bagenda bagataha akaranga mutima k'umuganga ni ubuzima d'abord apana amafaranga d'abord ubuzima bravo coco ubuzima rero ndavuga ati abo usanga ari babaganga d'abord nize ukiganga gukora umuhamagaro wiwe kubera yabonye naka umuntu akorera mu muhamagara atera imbere ukora urumva aratokerekana igikiganga asanga rero ni babandi byari bijuju mu ishuri abo wanyuma mugaba bakunguruzwa ku mangetengete amakuru d'histoire ku micoro ku bapi sabaro peshaje gwera mu ambere peshaje star deliberation zibiri kumanya nawe baramudelibera umwaka umwe wize gatatu hamwe inama ikorana umwaka wa mbere yatanye sheke zose aradubura arasubiramwo kandi ubugira gatatu gatana sheke zitanu gacamukurira ko zibiri horo yababa wa mbere urura gashagera ageze muri terminal rero mva bakuze aba yarakuze kwero abari samusanza amagacha rero agendere kwigare bukanga asanga yarusu tunota gasanga kera ufite 50% muri exeta hagenda kuri hope bagakwakira cyangwa wakira gusa kubaroze 50 gusa posa muri exeta mugabwe mabige ibintu byo naza kubikwiye kuba arakwiye kuva amasantima ku bantu bagira amagara y'abantu wewe gusa ataka rero nje kwiga ikiganga nabaruzo kumva bidogera imishara ngo umushara kubera iki dabura heje amashuri ashaje hama target yiwe niyo oya dabura heje amashuri ashaje ega minyone hari imyaka umaze kuyigeramo ubu numengo arataka umenga abandi mwatanguranye baragusiba wada ball mazi imyaka yose uri kuriga hageze kuko arakazi bigeze upambana mapema tukana ibintu n'inzigo ugomba gutunga kare ushaka nko kumenga umuntu ubonye agwaye umutima umengo mucomora mawe ukayadandatse cyo n'abaganga rero umva batamutima bavize batazi n'umuntu akaranga mutima bro nakubweta imvura ni nk'abantu bakorera muri Croix Rouge naho umuntu ukorera muri Croix Rouge bakubwiye ati ahantu hari urgence hariho umuntu ariko arasufura kunuko wakazibona no muduhanga like est-ce que c'est normal umuntu deja ari en danger niko ndavuga hari abantu Croix Rouge ni urgence barapamba hari abantu baba engagé ni nk'umuntu akorera muri Croix Rouge akwiye kugenda afite ubumuntu bazi mu bisanzwe nicyo niko ndavuga mu bisanzwe ufite ubuzi bwose buba bari bukwiye iyo bazozi bagira test bahamagara barondera abantu baba psychologue aba psychologue n'aba philosophe sivyo akamaro baze bagirisha ama examen y'umuntu bakamwumviriza bagamusesangura neza kugira babone exactement est-ce que uyu muntu akwiriye kuja mu gisoda hari ibintu duha turaba muri meme no mu gisoda apana jya amatest bahangu beharuro ngo matrice no oya ivyo ari inza yaraheze ishuri ababizi cyane bro hakenero ama examen yo kumenya n'umuhamagaro wiwe bimeze gute est-ce que ushobora ndazogenda kugumura abantu wewe uzi yuko urahira yuko umuntu uzomuvura bwa mbere hamwe mu nyuma tukatubona uri kuravuga ngo imishahara ego twese turabizi utunzwe n'amafaranga ego mugabo cyambere ukwiye kumenya umuntu kwanza ejo ari umudada yambwiye yuko yigeze gushira umuntu umwana bareje kugonga ariko iruru umuganga nawe kumwakira ngo yatanze kose byarambabaye ibaze vraiment kandi umudada yari umuganga nawe mugabo icyatangaje bazi ko abaganga batagira ikinya yakubwiye ati ivyo ubivuga ku wundi bitaragera ku wawe utaruye umwana wawe gutya ukabona ikara araruma neza umwe nabona kamwamikazi kawe n'ingorane ndagateruye gutya nyene gutya urumva nyene ko umutima wanje yo koguma hamwe yakwe uravyo abantu bagira ubumuntu nimpamvu rero ibintu byose tubishiramo ubumuntu ureba abantu baramaze gutu ubumuntu kubyo ubona abantu bishimira intambara ukabona abantu bako barihaya kuvumengo n'ubuhizi ukabona yuko umuntu uvuga yuko atije umuntu sindamuvura batankwirije amafaranga uravyumva nejo bundi nitwararika abantu aprimane raguheza ico kintu uvuze nuko batashobora kwibaza ko n'Imana ihezagira ivyo bintu kureva ugasanga wa muntu yashize amahera imbere uramuciyeho kandi wata amafaranga menshi bari kurabona nibiri
meme n'abavoka hari umuavoka mukira kuvugana na dossier wanashaka ntanakubwize n'ukuri ega hari ama dossier meme n'umutungana kubwira ati mwene wacu iyi dossier shaka kuyihebe uzotsindwa nta preuve y'imbo mwene bakambwira azana amahera umufundi yubaka amazu kana nkuba guhaetera ahantu mu mazi iki uzi neza yuko nwashiraho fondation izoko zana amahera of course ahantu hose mu bisata presque byose arakwiye yuko habaho umuntu kugira je bamugire test d'abord baranze make mugabo ukora ikintu kimeze neza kiranga baranakwiye no kuraba hari abantu aha mu gihugu benshi bakora ama service yaba bakuraba abantu bindembe baba abantu baje kuraba abantu bagwaye baje kuraba abantu bafise amagara bakitse nyine bagiye abantu bagira udukoperative ugasanga abantu bari hamwe nta nyungu nimwe ndatubona tuki bafise ahora baza nanga gutora impuzu bakaje ibaza umuntu yirirwa azungura kubw'impuzu z'abandi banatari neze we yego nukuri ebana mudufashe cyane hari indi nkuru rero iri kiratwika muri iyi minsi tena bibonye iwawe vuga iwawe niho nagiye mbona no bikubariza kubera ko urumva iwawe niho hari amakuru ashushe bo mu diaspora ngo baramwirukanye diaspora mbere yagejeje kwa ntari umuganga ari kwitegura mariage nawe ubu tuzana ifoto y'umuntu tubona yicariye ahantu ntazi ko ari n'umukamera diaspora yagejeje kwa ntari sasa wewe ibintu bimeze gute kuri wewe d'abord ijya mariage uremeze d'abord ko ari iyo mbo I don't know shako ari je vraiment no kuri Imana nera jemerwa kanyandikira ngana butumira aramo yego kabico nishobora kubaye mugabo maye ko Trump ari karirukana abantu babaye atamapuro utera umusheri wa nera ashobora kuba je mu bandi matamapuro yarafise hegwe muri mu bambi uko ikarishe mamanda ne mugabo wowe umuntu karana naga sibizo ndasa no mu diaspora vraiment biraboneka nimba ine oya bro bo abatipe baba basuko ne burya ko Edison davaza no mu diaspora Bana kugira abantu ababingwa bahari makamba so tubajya bari begeye na Tanzania agenda akamara imyaka ingahe muri etaje imyaka 10-15 ashaguma ari mu bambe ko amweke umbwira yuko rubabona Edison aho cubyemera aho no byemera 100% ko ntibahinduka je nageze tugeze kugenda gutegera nanjye gutegera umuntu kwa aeroport cyangwa nabajama aje yambaye ikoti ya move bingana nuko bave muri Australia nka tunibira byo babishoneshereza sinzi ko urabona bya batipe bimakamba usanga yambaye urupantaro rungana gutya ndababona babaho kabisa usanga nyene yigumye ugasanga kiri mu nkambi y'impunzi yambarira ukwagera nari yagume yambara bya iboro byi mwa gusa ikibazo ngira azigurira he izo muntu agira commande konzi bajya batayera arano bunda bazi vrema ukimubona shika rero wewe bavuga ati bana wewe unu wa mbere wewe uremeza ko yahora kwanza je none nabyemeza bo je kuba tamwende kumutoye nera yarandamukije gusa mbere kanasaba nimero zanje kinibuka yaranyandikiye gusa bisanzwe mugabo agastori vrema ndakabona ndakakurikirana kabisa narindiriye ubwo bugeni mugabo gusa sinzi ngene bizogenda kuba mwirukanye nane azogira mariage rega nabo ko atakunze amafaranga yakunze umuntu ngo veniteka 23 zo kwa kare namuragira mariage muri ruhuma kandi nivyo ashaka yageze kubivuga ntozere muhisi wacu president Nkurunziza ogira mariage muri ruhuma bana yavuze ati wapi ahubwo rero nera bishobora kuba iyo tariki wasizeho ariyo uteye intuze imyaka yarabivuze ko bitera imyaka byo mu bitera imyaka kabisa nta mariage muri ruhuma ntibaho aya kandi ko bari kuri Saint Valentin ahubwo Saint Valentin ukwezi kwa kabiri nuko gutwara kwa kabiri nuko gutikurana gusa vugutara ni barika ngo bana benshi bavuka mu 11 benda bise umwana avutse mu 11 wow mwami ahagashasha lo 14 uko 11 yego lo 14 février lo 14 novembre nabambwe uyo abagatolika bivuga ngo assalamu alaikum
abamarayika nukuri akapetite gashasha le 14 novembre 100%. wa mwana afite amezi 9 kuyiye arumanyeko ni kuvuga ngo bavuze ati amahezite yo mu kwa kabiri yabona mu 11 ubwo mu kwa kabiri n'umwaka n'ukwezi ko gukora ibyunguka bizana umwana mugabe ibyunguka bizana urugo wapi nera rero wewe suprema waradekonye yashize mariage mu kwa kabiri none baramwirukanye umusheri wiwe bamwirukanye mu mbe eri yasubiye inyuma cyo yarakiriye inde byo mugoye mbone ko ngira iyi foto kera ije nyaza ko ifoto ari yakera nega shaka ko tuzi ko Trump ari karabirukana azasubirayo gute oya nimba yari yawe arimo vraiment ngawa asa no mudiaza basa n'umuntu yirukamwe kabisa bro ni foto una foto we Changbeo umudiaspora wa mbere yashiganywe kwa mbeho kindi naro yoba yiyiziye mu buzima nk'ubwo yarasanzwe yibere nko muri Amerika mushaka yambare gute mugaba komantere nayo kwera abantu wapi Sibi ibintu nitwo bivaga gusa abarundi basigaye bazi ubwenge mana byamugabo ngo numukarayi oya reka baramubeshera none rega no muri Amerika ashaka ko yari umukarani abandi basigaye bazi ubwenge usanga yabetinze yose abo muze munyigisha ku betinga je genda keneye kubikora no mbizi ngene bimeze niyo mpamvu yatinya kamera 10 wamengo yibaza ko bagomba bamurazi ninyishwe niyazijura neza umutima wari wavuye mu kibanda cya ngo shishushu baby yego baby aka baby niko gato wa musom bebe benda kabazi bigenda gute muze mubona ibiganiro mukora kandi aya makomantire yonyine ashobora kuba ikiganiro ibaze vrema ntitwandire inzari zotwice uwo mugabo nimba yarokeje ibirenge kwa President Trump yuba uko ayerekwa gose wewe azimbere y'abantu ubone baje imbere y'abantu mugana bandi batatu bebe wanera kandi mu diaspora teni baza ko mugabo abantu bazova hanze batazoshikira amara arundi yabaje ati uwo mwaka uzogera amezi angahe aya ni cyo gukora imiro abaye make ni 40 abaye make cyane 20 umwaka ngorane simbi ariko gawe rero izi content rero urazi mpamvu ndiko ndazikreya ku bwinshi kugira abantu bibagira ububi wayi bariko baraposta ikindi naco nimba byo batari navyo kwanza tumenye ko abarundi basigaye bateye imbere none ubunera kugira ngo mubone baza ko ari gupfa no gupfa kumubona yabaye cyamamare umwanya yabaye baratazara yatubanye baratazara kimya kabisa ubu mu minsi zani yatangwa kuzimba ngo urumva ingwane rero abadada bacu baja muri atavuga do sortie yavyo bafise azavamera nka Berry Chris oya waza ko kwamamara ngayo atwaye byoroshe oya ntibyoroshe ntabyo ndakwifurije bisaba ibyo oya je nico kwibereho uko nyene nico gituma nigira wigirira akantu gato birambara ni bon je nkaje vraiment nta kwamamara nkene wana ko niyamira behind n'abantu duhura bakamenya sinzi baba barankuye ango isanga amapaji yose akarapostinga ariko avuga wewe bigenda biragoye mana urabindi hari ama condition dovi udasaba kubamo kandi ayo yandi atayishoboye fola Salo problem. Yavuga ati ibikorwa byanje byiyamamarire hama basigaye bazaba baramenya. Nubu kandi nta bisi ko fata. Eka usare. Kandi uzanga condition de vie imwemera gufata bus. Ugasanga kwifatira bisi. Imodoka mu diaspora yamuhaye bus mu babari. Kubadida. Ubu yifitiye imodoka. Mbware kintu ngonde rero yo wamamaye. Ugiye ku isoko. Ego vreme ya. Mbwa nta muntu aranyandikira kansa bakanira. Aba diaspora mutangwe mu diaspora garaho narongoye ya Madrid turacaya. C'est ça. Mutubarire. Simbi. Ngai ngwane rero buya budemwe mu Kamenge. Fa gutanga niyo ngwane yabwara kugira inoti mwari ngago. Nayo barazigana hazumugenge n'abanyakayanza. Sinje kana kushimira. Si byungukana n'abari si byunguka none. Niyo byungukana naelewa sana. Kazi ni kazi. Kazi ni kazi. Simbi kana kushimisha nsi. Nanda gushimira kanje guhangayika. Muri 14 ni minota. Ngaha kabisa. Ni sangapo? Ni 14 ni 15. 15. Tubashimire cyane n'abakunzi bacu. Simbi ndagusa zo tubivugana behind. Ciao. A bientôt.